azoguruka. Rero bene data, uyu munsi ijambo ry'abatubwiye ngo erikiri imbere yawe igiye gusenyuka, erikiri imbere yawe irasenyutse. Yesu nahabwa icubahiro, Yesu nahabwa icubahiro cyane. Hari ubuzima abantu benshi babamwo atari uko babwifuza, bimwe bamwe bakiyakira ndakavuga ngo nuko nyene, ngo nta kundi nyene, ngo nuko nyene. Oyaye, hari ibintu byinshi Satani yaje anyegezamwe abantu, akaza akabanyegeza. Uyu munsi ukibaza ngo uri kumwe na mwene so, ariko atari we. Mission nyinshi Satani yatanze ku isi, mission nyinshi Satani ariko arakoreramwo. Uno munsi ubara n'umuntu ukibaza ngo ni mwene so, ukibaza ngo n'umuntu muri kuba mu rugendo, ariko uyu munsi ari uje kugira ngo kwica mu buzima bwawe. Mugakorana imirimo y'Imana, mugasengana, mugakorana ibikorwa by'Imana, ukibaza ngo muri kumwe na mwene so, bakaza amaso yanyu bakayugara, ntimushobore gusobanukirwa ibyo murimo. Ukazokwa muri mu gahinda gadahera, ukazokwa muri mu bibazo bidahera, ukamubona ngo urumva ngo nta kundi, ngo nuko nyene bimeze. Oya, suko. Aho Yesu ashitse ibintu bihinduka bisha, aho Yesu ashitse haba amahoro, aho Yesu ashitse haba umunezero. Nta mpamvu yuko aho Yesu ari haba intambara, hakaba ibibazo. Yesu ahari nta ntambara zibaho, Yesu ahari nta mwidodombo, Yesu ahari nta gahinda, Yesu ahari nta bibazo. Kuko ijambo ryatubwira neza ngo nimwamara gusobanukirwa ukuri, ukuri kuzobabatura. Rero hari byinshi byinyegeje, ugasanga benshi ukabona intambara ziguma ari intambara, ibibazo biguma ari bibazo, ugashuvuga ngo urumva ngo oya. Ariko hari gihe Imana ijiga gahumura amaso yawe, ikakwereka, ikakuraho muri kumwe uyu munsi, ikakwereka aho mugendana uyu munsi, ikakwereka baribo. Watangara, wavuga ati ibi ni biki? Rero abantu benshi muri kino gihe amaso yabo Satani yarajara yugara, abashaka kurutambara, abashaka kuruhumyi, abantu bakabona umengo ivyo barimwo nivyo vyo, ariko barugarijwe. Kuko hari byinshi byaje byiyorobetse, biza byiyorobekeye ngo mu gusenga, cyaniro, ibindi byose, ariko hari uko Satani nyegejemwo mu buryo bwo kuyovya abantu, kugira nyaga abantu benshi. Ari byo umunsi abantu benshi barimo, abantu benshi bamaze kugenda, ugasanga ubuzima bwawe bwarangiritse, ubuzima bwawe bwarangiritse haba mu muhema, mu mubiri. Ukaba hano kwama widodomba, ukavuga ngo amasezerano ntasohoka, ukazokwama widodomba, wicuza, uvuga ngo niyo Mana nsenga. Nta juru rihari ry'abantu bidodomba, nta juru rihari ry'abantu bamaganya, nta juru rihari ry'abantu batanyuzwe. Ariko ijuru ni ry'abantu banyuzwe, ijuru ni ry'abantu b'umunezero, ijuru ni ry'abantu bishimye. Ntabwo uzokwa muri kuraganya, ntabwo uzokwa muri mu gahinda, ntabwo uzokwa mu menga wumva uvuga ngo mbega Imana kwikanye ni yahe, imeze gute, ngo mbega ko nsenga ngo ariko sinishugwe, ngo mbega ko ndi muri ibi ariko ntibigende neza. Nibiki? Ariko uyu munsi ijambo ryo yatubwiye ngo ije gusenyura Yeriko, yarakuzitiriye, ije gusenyura Yeriko, yaragize inzitiro ku buzima bwawe, ije gusenyura Yeriko, yari yarazitiye ku mu buryo bw'imhemu. Ntugira aho uva, nuko guma uri hahandi, ntuduge, ahubwo kuduga ukamanuka. Ariko uyu munsi Yeriko yari kuzitiriye, Yeriko yari kugaye amaso, uyu munsi ije gusenyuka. Ubona aho uri uyu munsi, ubona ivyo urimwo. Hari ibintu abantu benshi usanga barimwo, nawe warabishe amaso mu bukavuga eske barya abantu ariko baja he, barya abantu bari mu biki. Ariko uyu munsi Imana iraje kukwereka, iraje kukwereka ubwo ati wabonye ibintu wari urimwo. Iraje kubohora abantu benshi. Hari abantu benshi baboshwe, hari abantu benshi baboshwe mu buryo badasobanukirwa, kandi atari bo babyisize, atari bo bavyijanyemwo, atari babyizemwe, ariko babijanywe n'abagenzi babo, babijanywe n'abantu bita ngo ni bene se, babijanywe n'abantu bita ngo bari kumwe mu rugendo, ari babibinjijemwo. Rero uyu munsi ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Yeriko yari imbere yawe irabomotse. Ariko hari ivyo Imana yababwiye ngo bakora, hari ivyo Imana yababwiye ngo bakora. Rero naho numva ivyo Imana ikubwiye ukabikora,
ukayumvira ukabikora, Imana ije kubana nawe kandi hari byinshi ije kugutabara ku buzima bwawe. Nibyo byinshi nibyo nababwiye, uweze ndababwira yuko hariho ishurirwa rikomeye Imana yatanze bizoja rinyura hano kuri cano yacu ryo kugira ngo abantu basobanukirwe ibintu abantu benshi ariko barinjiramwo, ibintu abantu benshi barimwo badashoboye gusobanukirwa, biriko bibankiriza ubuzima bwabo, bikabankiriza n'ubugingo, bagasanga kenshi bakoze kwisanga batageze badashitse mu ijuru, bakazisanga barahana bavuga ati bariko barasubizwa inyuma, bagasubizwa inyuma. Imana ikabwira ngo simbazi, kandi bazi ko bakoze imirimo, bazi ko bakoze ibikorwa byiza, ariko bataribo bivanye n'inzira bafashe, bataye atari bayifatishije, bayifashishijwe na bene se, bitwa ngo ni bene se, bitwa ngo ariko mu rugendo. Muri iki gihe abantu benshi ko baranyagwa, muri iki gihe abantu benshi Satani ko batwara misiyo nyinshi Satani yatanze ku isi, yaje yinjira mu matorero, yaje yinjira mu mashengero, yaje biyambika ishusho, bigira intamara babingira indani, batuma abantu benshi banyaga abantu benshi, bakaza ni muze bakaborohereza mu buzima bakaborohereza mu buzima busanzwe, kandi muze kumva bariko barabica. Ariko uyu munsi Imana iratubwiye ngo nitwumvira tukumva ivyo tubwiye, ikatubwira ivyo tubariye, erike imbere yacu igiye gusenyuka, kandi igitambara cyari ku maso yacu, cyari gihugumije amaso yacu, dushoboye kubona iyo tuko turaja. Uyu munsi Imana ije kubana natwe, ije kubana n'umuntu wese yumva akumvira, kandi azi ko byinshi bigiye guhinduka ku buzima bwacu. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ijambo ry'Imana yase ku mutima, ijambo rivuga ngo erike imbere yawe, Imana ije kwisenyura. Ariko mu kwisenyura nuko wumvira ivyo Imana ikubwiye, kuko Imana yabwiye Yosuwa ngo nibagende bazunguruke Yeriko, bayizunguruka ibihe tangabindwi.